Turabaramukije bantu musanzwe mudukurikirana mu biganiro byacu. Uyu munsi tukaba tugiye kubayagira ku gifungurwa gisanzwe kitamenyerewe cyane cyitwa soya, ariko kandi mu buryo bwo kugikoramwo amata, no kuvuga ngo amata ya soya. Jewe ngiye kukibashikiriza ku izina nitwa Uwineza Jean Paul. Soya no kuvuga ngo ni igifungurwa kigisanzwe kidasanzwe, na cyane cyane gisanzwe kerera mu mihanda, cyo two kwita legumineuses. No kuvuga ngo gisanzwe gifise akamaro gakomeye kandi gahambaye gishobora gufasha umuntu. Rero kubijanye n'amata ya soya tugiye koyagira ko mu buryo bwagutse cyane, twabwira yuko amata ya soya afise akamaro kadasanzwe kandi atunze ibintu biri muri yo bidasanzwe. Mbere benshi bakaba banatangara kubera yuko ibikorwa akora bitandukanye kandi kure na cyane n'amata asanzwe amenyerewe gukoreshwa amata y'inka. None ni bihe bintu bisanzwe bipakangiranye mu mata ya soya? Amata ya soya asanzwe atunze ndemamubiri ku rwego rw'itangaza cyane, benshi bari basanzwe babizi, ariko no kuvuga ngo ndemamubiri zisanzwe ziri muri soya, na cyane cyane mu mata ya soya zirasumba cyane ndemamubiri ziri mu nyama cyangwa se mu mata y'inka, ku buryo abahinga n'abashakashatsi berekanye yuko amata ya soya cyangwa se ndemamubiri ziri muri soya zishobora gushika ku biharuro bya 36%, mu gihe ndemamubiri worondera mu nyama canke wanashaka mu mata y'inka zozo zitarenga 20%. Ndemamubiri rero zisanzwe ziri muri soya ni gitangaza cyane, no kuvuga ngo dutambutse cyane kubijanye n'ubwinshi cyangwa se quantité ya ndemamubiri ziri muri soya, cyane cyane zipakangiranye mu mata ya soya. No kuvuga yuko izo ndemamubiri ziri muri soya zozo zisanzwe zifise na qualité yazo, no kuvuga ngo zirafise ubwiza bwazo bwiza, na cyane cyane ico zifasha ku rugero rudasanzwe. Hari ico bita les acides aminés essentiels, no kuvuga ngo iratunze amoko yose y'ibyo twakwita les acides aminés essentiels, mu gihe ibindi binyantete bindi usanga byo bitunze ibice bimwe bimwe ariko asanga atari byinshi. No kuvuga ngo ndemamubiri rero zo muri soya ziratunze cyane kandi zifise n'akamaro k'igitangaza, na cyane cyane mu gutera igikuriro ciza ku bana, mu gutuma umubiri wacu muri rusangi ushobora kubakwa neza, hama kandi zigafasha no kugira ico bita fixation de calcium mu maraso yacu cyangwa se ku magufa yacu, mbere no kumenyo, bigatuma umuntu agira umubiri mwiza, mbere bigatuma binamurinda na za ngwara bita osteoporose, no kuvuga ngo ni ingwara zirangwa no kugira ibungwa ry'amagufa. Indemamubiri rero ziri muri soya ni gitangaza, zikora n'ibindi bintu byinshi, kuko zirashobora gutuma mbere n'ubwonko bukora neza, mbere zigafasha no kubashinga ntahe, kuko iyo zigwiriye cyane zishobora gutuma n'abashinga ntahe bashobora kurangura neza amabanga yabubatse. Hama kandi si ibyo gusa biri muri soya. Soya iratunze ibinure ku rugero rwiza, ku buryo ibinure biri muri soya bishobora gukungana n'ibiharuro bya 19%. Mu bindi binyantete nibaza yuko usanga ari rimwe, igiharuro kimwe, ibiharuro bibiri, ibiharuro bitatu by'amaporusantaje asanzwe agize ibinure muri byo binyantete, ariko muri soya ho murumva yuko ari gitangaza. Rero ntabwo amata ya soya atunze ndemamubiri cyangwa se ibinure gusa, ahubwo aratunze kandi n'isukari, cyo bita les hydrates de carbone. Izo nazo akaba ari nziza cyane, na cyane cyane n'ubwoko bita amidon bw'isukari bigize soya, bwo bukaba bworoshe cyane. No kuvuga ngo bigaca bituma soya, na cyane cyane amata ya soya, kiba ikinyobwa ciza no ku bantu bafise ingwara ya diabete, ingwara y'igisukari, kugira isukari nyinshi y'umurengero mu maraso y'umuntu. Ukunze no gukoresha amata ya soya nta ngorane ushobora kugira, kiretse ibyiza ushobora kubona. Hama kandi muri soya iratunze ivyunyunyu, cyane cyane amata ya soya, ivyunyunyu bitandukanye, na cyane cyane twoshira katuze ku cyunyunyu bita fer.
cyunyu bita fere umukenyezi yibungenzi nawe yokenera cyane, mbere n'abana bariko barakura bokenera cyane, mbere n'abavyeyi basanzwe bonsa abo barakenera cyane cyunyunyu ca fere. Ico cyunyunyu ca fere rero hariho ubwoko bubiri bwa fere, hari ico bita fere héminique hamwe na fere ferrique. Ico cyunyu rero ca fere kiri muri soya ni icyunyu bita ferrique, ni ukuvuga ngo ni icyunyu gisanzwe kitoroshe cyane kwinjira mu maraso. Ico gihe mu gihe uriko uraronderera icyunyu ca fere muri soya, ni byiza yuko uwo giherekeresha n'ivyamwa na cane cane nk'indimu, gatobe gakanywe mu ndimu canke mu vyamwa bitandukanye, kugira ngo dushobore kuronka sanganyangaburo yo mu mugwi wa C, vitamine C. Iyo vitamine C rero ikiza gufasha kugira ngo ico cyunyunyu ca fere kize kuboneka kigwiriye cyane muri iyo ngaburo, kize kwinjira na rirya gisanzwe kigumye cyangwa se kitoroshe kwinjira mu maraso vyoroshe. Hama sivyo gusa, soya iratunze potassium, iratunze zinc, iratunze ivyunyunyu bitandukanye nka potassium ifasha kwitera neza y'imitsi, bigatuma amaraso yacu atera neza, maze bigatuma umuntu amererwa neza. Hama kandi ni kuvuga amata ya soya aratunze kandi n'ibindi bintu bikomeye bidasanzwe nk'ikinure bita phytosterol. Iyo phytosterol nayo igaciza gufasha mu gufasha imitsi yacu kugira ngo ikure neza. Mbere iyo phytosterol isanzwe igwiriye cyane na cyane mu mata ya soya, ni kuvuga ngo ni ubwoko bw'ikinure kimeze nka cholesterol, mugabo cholesterol nziza. Burya cholesterol zose simbi, hariho cholesterol mbi hamwe na nziza. Iyo rero cholesterol bita phytosterol iraza gufasha kuri bimwe twabarira byo guhingura amahormone kigabo, ashobora gufasha ihingurwa neza ry'amahormone, ashobora gufasha abagabo kurangura amabanga yabubatse neza. Hama kandi arashobora kandi no gufasha umutima gutera neza n'imitsi yacu kugira ngo tembereza amaraso neza na rijya ica yoroherwa. Hama kandi iyo phytosterol igwiriye cyane muri soya, cyane cyane kiza katuzo ku mata ya soya, iraza gufasha cya kinure kibi bita cholesterol LDL, ni kinure kigumye kitoroshe kugira ngo gishore gushonga no koroha, mbere no kubura uburagamo, nari majambo cyasha guca gisohoka byoroshe, kubera yuko ico cyunyunyu ico kinure bita phytosterol kibiriye muri soya, na cyane cyane mu mata ya soya kiba cyagiye gifasha kugira ngo ico kinure kibi gishobora gutera ingorane umubiri y'umuntu. Hama kandi hariho n'ibindi bintu bipakangiranye cyane byinshi muri soya, ku buryo mbere soya abahinga n'abashakashatsi berekanye ngo soya ngo ni umwami w'ibimera, na cyane cyane ibinyantete bisanzwe biterera bisanzwe byerera mu mihanyi bita legumineuses. Soya rero ni igitangaza cyane. Soya rero iratunze ibindi bintu bita les isoflavones. Ibyo bintu bita les isoflavones ni nka hormone féminine, ni kuvuga ngo ni hormone ikora mu buryo bwa gikenyezi, ifasha ku bagore, ku bakobwa, nayo ikaba ikora ibintu bidasanzwe mu gukinga amakansere yo mu mabere, mu gukinga amakansere yo mu gitereko. Hama kandi igafasha n'itunganywa ryiza ry'ama hormone nka estrogen kugira ngo akore neza, hamwe na progesterone kugira ngo bibeho ku rugero rwiza bibangabanganywe. Ibyo kandi bigaca bifasha n'itunganya neza y'icyo twakwita cycle mensuel ku bantu basanzwe baja mu mihango, no kuvuga ngo mu buryo bwo guhindagurika cyo bita irrégularité des cycles mensuels, abo bita ba irréguliers, des filles ou des femmes irréguliers cyangwa se plutôt irrégulières. Abo rero iyo hormone cyangwa se iyo nkabura mubiri bita isoflavone cyangwa se phytoestrogène irabafasha kugira ngo habeho itunganywa ryiza rya cycle cyangwa se ry'ingene baje mu mihango yabo ya buri kwezi, bigatuma iryo hindagurika rya buri mwanya ritamaho, bigatuma nabo bidegenza. Hama kandi si ico gusa, soya na cyane cyane ibyo bintu bita isoflavone birafasha kuri abantu bakunda kugira ingorane, ni ukuvuga ngo bataba baragize ikura neza ry'ibihimba by'irondoka, icyo twakwita hypogonadisme. Biratuma abakenyezi cyangwa se abakobwa ibihimba vyabo bifasha kurondoka
bishobora gukura neza maze bigakora ibikorwa byabyo bijejwe neza. Soya rero ni igitangaza cyane, ne cyane wihereje amata ya soya ashobora gukingira ibintu byinshi. Hama cyane kuri iyo nkabura mu bitwa bari bita isoflavone cyangwa se ibindi bintu biri muri soya bikomeye bihambaye, birafasha mbere no kurinda n'amakansere amaprostate ku bantu babashinga ntahe. Kunze rero gukoresha iyo ntuzeye iyo soya cyane amata ya soya birashobora kugufasha cyane mu gukingira amakansere ya prostate ku rugero rudasanzwe. Si ibyo gusa irashobora no gukingira n'amakansere amakansere yo mu mabere, amakansere yo mu mahaha, amakansere atandukanye mu bwonko. Amata ya soya rero ntibazi yuko ashaka kubavura umushishito. Arashobora gukora icyo bita pansement gastrique. Pansement gastrique ni ukuvuga ngo igihe ushobora kuba ufise igikomere ryo mu mushishito cyo twokwita ulcère gastrique, ni ukuvuga ngo ayo mata yukunze kuyihereza kenshi akagenda aho mahoma twa dukomere twagiye dufatira mu mushishito wawe. Igihe rero ukoresheje amata ya soya bizogufasha mu kurinda izo ndwara z'umushishito, na cyane mbere nicyo twakwita gastrite. Igihe kenshi kunda kumva wama uriko urasha mu mushishito wawe, kumva ngaha mu gakuratima wumva kenshi umenga hariho ubushe, umenga uri kuraribwa kenshi. Ukoresheje kenshi amata ya soya azogenda gufasha mu kwikunkumura iyo ngorane yo kwama uraribwa mu mushishito. Hama kandi amata ya soya ni meza cyane ko ku bantu bakunda kuba bafise ingwara y'ama-intestin, ingwara y'amara, ni meza cyane kuko yoyo ari digestible, no kuvuga ngo iyo aroroshe bitandukanye n'amata y'inka. Amata y'inka yoyo aragumye, na cyane abatunze bya binure bigumye bita les graisses saturées, binure bigumye cyane. Iyo rero kenshi ukoresheje amata ya soya yoyo arorosha mu nda, ariko amata y'inka yoyo tuzi ibyo binure bigumye bituma adashobora gusohoka neza, na cyane mbere biraruhisha no mushishito hamwe n'amara yacu, bigatuma mbere amara yacu agumirwa cyane. Bitandukanye rero amata ya soya. Amata ya soya rero kandi asanzwe atunze n'ibindi bintu bita fibre végétale alimentaire, bitandukanye n'amata y'inka. Amata y'inka yoyo ibyo bintu ntabyafise, ariko amata ya soya yoyo arabifise. Mu gihe uri kurayihereza ni ukuvuga yuko acagenda korosha mu nda, hama kandi bigatuma n'ibindi bintu bitashwe kwinjira mu maraso byasigaye bishobora gusohoka byoroshe, bigatuma rero umuntu amererwa neza mu nda, na cyane umuntu afite ingorane y'ama-intestin cyangwa se umuntu akunda kuba afite ingorane ya estoma. Icyo gihe amata ya soya acamufasha akamorohereza neza cyane. Hama kandi amata ya soya arashobora kandi no gufasha ku bimenyetso kenshi bikunda kugira gufata abantu bakunda kwamana za ndwara zo mu mavi, kubera yuko afise ndema mu mubiri kandi n'ibinure vyiza. Bica bituma rero mu magufa yacu yoroherwa, hama kandi bigatuma kandi n'icyunyu calcium kibandanya kiba ku rugero rwiza n'ikiba umurengera. Ku bantu bafite ingorane y'amagufa rero twoshyira katuzo kuri ibi bintu, kubera yuko iyo kenshi bakunze gukoresha amata y'inka agwije cyane icyunyu bita phosphore ku rugero udasanzwe, ariko amata ya soya yoyo agwije icyunyu bita calcium hamwe na phosphore ku rugero rwiza. Iyo rero umuntu agize icyunyu bita phosphore kikaba umurengera, mu yandi majambo kikaba kinshi cyane kusumba calcium, bica bituma ca cyunyu bita calcium gitakara mu mwanda mutoya. Nico bituma ishyirahamwe bita OMS, Organisation Mondiale de la Santé, ni ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi, ryerekanye ko kugwiza ndema mubiri ziva mu bikoko, na cyane mu mata y'inka, mu nyama, mu magi, kw'ibyo bishobora gutuma habaho itakara ry'icyunyunyu calcium mu mwanda mutoya. Ariko bitandukanye n'amata ya soya. N'amata ya soya yoyo afite ndema mubiri nziza kandi zitari umurengera. Ibyo bituma ahubwo habaho cyo bita fixation, habaho ukwihoma kw'icyunyu cya calcium ku magufa, mbere bigatuma kiguma no mu maraso yacu ntigitakare mu mwanda mutoya. Iyo rero kenshi abantu baguje cyane amata y'inka, abantu benshi barashaka kunywa amata y'inka menshi cyane, n'igihe bagiye kwa muganga bakababwira yuko bafise icyunyunyu cya calcium gike mu maraso yabo.
bagacagenda bakagwiza amata y'inka bakayanywa ari umurengero. Baratangara abenshi iyo basanze na calcium bari basanzwe bafise nke mu maraso yabo yatakaye mu mwanda mutoya. Nuko icyunyu bita phosphore aba ari umurengera cyane mu mata baba bihereje. Bitandukanye n'amata ya soya yoyo abatunze icyunyunyu cya calcium hamwe na phosphore ku rugero rubangabanganye, ku rugero rungana. Ibyo bigaca bituma rero ibyo byunyu byose bikorana bigakora neza cyane, mbere bigatuma n'amagufa yacu yubakwa kandi agakomera ku rugero rwiza. Amata ya soya rero ni gitangaza, iyo rero umuntu ayihereje ntashobora kugutetereza, narijya akenerwa cyane n'abantu batandukanye. Arashobora gukenerwa n'abantu bakuze, arashobora gukenerwa n'abantu bakiri bato, arashobora gukenerwa n'abantu b'abatama, abantu bakuze. Noshira katuzo ku bantu bariko barakura, ukunda gusanga kenshi bariko barakoresha cyane amata y'inka, mbere bivaye n'ubumenyero bwaho bakuriye, nk'abantu bakuze borora inka cyane, ugasanga ni ico kinyobwa abantu bihereza, mbere benshi babyita gusomera. Ayo mata y'inka rero kenshi iyo abantu bariko barakura barashobora kugira ya ngwara bita osteoporose, na cyane bishobora kubajana no kuma bagira ico bita fracture pathologique. Nukuvuga ngo ni gihe ushobora kuba uri kubagenda hamukagwa nko mu kanogo, igufa ugacumva ngo pacu, igufa rikaba rivunitse mu kanya gatoya. Ibyo bitumwa nuko amagufa yawe aba yagiye abagenda bungwa, akaba nk'ibihwarahwara, akaba nk'ibihunda. Igihe rero ugize movement ntoya cyangwa se ugize shock ntoya, igufa ryawe rigaca riturika. Ego hari abantu benshi twagiye tubona mu bitaro kwa muganga ahatandukanye, usanga n'igihe bariko baramuhindukiza ku gitanda ciwe aharyamye, igufa kumva riraturitse. Abo twagiye tubabona igihe twari mu stage y'ubuganga n'ibindi bintu twatwo turakora, tukurikirana, gasanga umuntu bagiye kumuhindukiza cyangwa se abaganga bagiye kumuraba, bivanye nuko atuguma ajyamira uruhande rumwe, kumuhindukiza gusa igufa kumva riraturitse. Bahindukiza mu rundi ruhande igufa rigaturika, bahindukiza ngo arabe agire position runaka ahinduriramwo igufa rigaturika. Ibyo kenshi tugiye kubiraba cyangwa se tugiye kugira ibiganiro n'abo bagwayi, twasanze abo bagwayi bafise akamenyero ko gukoresha amata y'inka cyane, na cyane mu myaka yabo yagiye, nukuvuga ngo bagiye babaho, twasanze barakoresheje cyane amata y'inka gusumba ibindi bintu. Ibyo rero byaciye bituma amata yonona amagufa yabo, cyangwa se n'abantu bakiri bato. Hari ico twokwita by'amaparantese b'abana bakuru, basanga bafise ibyo bita imipago, gasanga abana arabyibushe, mu gasanga amaguru yabo ameze nk'amaparantese. Ico gihe rero nuko amagufa yabo atabakomeye, narijya icyunyunyu bita calcium kitaba kigwiriye mu magufa yabo, kugira ngo gishobore gutuma amagufa yabo akomera neza. Abantu rero bakunda guha amata cyane abana, nuko abana ngo bakeneye igikuriro. Nivyo amata aratera igikuriro nivyo y'inka, ariko kandi aratuma umuntu agira igikuriro kirenze cyane kidakenewe. Muze murabe nko ku nka inywa amata, inyana inywa amata ku mwaka ibikuze, umuntu akaba yoyihereza cyangwa se boyibaga, cyangwa ikaba yogira igihe cyo kurondoka nayo. Ariko ku muntu murabona hamwe umuntu yogira igikuriro nk'ic'inka ko bitoba byoroshe cyane. Muzosanga kenshi abantu bakunda gukoresha amata y'inka, na cyane abantu baha cyane abana amata y'inka, uzosanga bagira igikuriro kinyarutse cyane. Ugasanga umuntu umuravye nk'umwana w'imyaka 10-15, ugasanga n'uruntu rw'urugabo rugera hariya, ugasanga ni umuntu muremure cyane, ngo baraba physique yiwe ingene ameze, ukabona ni ikintu kiburirane. Kenshi rero amata y'inka iyo abantu bakoresheje cyane barashaka kugira igikuriro kidakenewe kirenze urugero. Ni byiza rero ko abantu bokoresha amata ya soya gusumba koresha amata y'inka. Narijya twumvise yuko soya itunze ndemamubiri nziza kandi zikenewe, kandi itunze ivyunyunyu bikenewe, itunze ibinure umubiri ukeneye, ugatunga n'ibindi bintu byo atari intungamubiri, byo twakwita les phytonutriments cyangwa se les éléments phytochimiques, byo bitagaburira umubiri, ariko byo bijeje gukinga no kuvura umubiri kuje udasanzwe. Abakenyezi y'ubungenze nabo nyene boyigwiza kugira ngo nabo nyene igende ibafasha kandi bakingira n'ingwara zikomakomeye cyane. Narijya abakenyezi y'ubungenze cyangwa se abakenyezi bonsa bakenera cyane
icunyunyu ca calcium ku rugero rudasanzwe, kuko iyo bari baribaruka abahinga barerekana neza yuko umukenyezi iyo yibaruka canke se iyo yonsa atakaza canke se akenera icyunyunyu ca calcium ku rugero rudasanzwe gusumba abandi bantu. Ico gihe rero ukoresheje soya murumva yuko uwo mukenyezi yohatorera koyoko kandi bikagenda bimufasha ku rugero rudasanzwe. Ni byiza rero ko amata ya soya abantu boyagira nyambere mbere bakagenda bagabanya canke bagakura ku meza zabo amata y'inka. Narijya twumvise yuko iyo uyakoresheje cyane afasha kukuzanira akarambaraye. Narijya mbere n'amata dukoresha y'inka, abantu benshi bakoresha y'inka, inka ziba zagiye ziterwa inshinge n'ibindi, ukazosanga ya miti y'amaproduits chimiques inka yategwa yaje no mu mata abantu bariko barihereza. Ibyo nabyo nkuko bahinga n'abashakashatsi bavyerekana bikaba biri mu ntandaro zo kugwara za ngwara z'amakanseri atandukanye. Murabona ko muri iki gihe wanashaka amakanseri yeze ahatari hake, ukasanga amakanseri yo mu gitereko ku badamu, amakanseri yo mu mabere ku badamu, amakanseri y'amaprostate ku bagabo, canke se amakanseri yo mu mahaha ku bantu batandukanye bari bo bose, n'ibivyimba bitandukanye bishobora kwaduka wanashaka mbere n'ibivyimba byo mu bwonko bishobora kwaduka ku bantu batariyo cyane n'ikanda. Ahanini birava ku ngaburo yacu abantu tuba twihereza. Hari umuhinga bita Herodotus Spencer, ni umuhinga mu vyiyumviro, umuhinga wo muri Britania, un philosophe britannique, niwe yavuze ngo la puissance d'un peuple dépend essentiellement de la nature de son alimentation. Ni ukuvuga ngo inkomezi z'abantu ziva ahanini mu isoko y'ibifungwa bihereza, ingene bafungura, ingene babayeho. Ni ukuvuga ngo izo nizo nkomezi bafise. Ufungura nabi cyangwa ugafungura neza, ibyo nivyo bituma ugira amagara meza canke ugira amagara mabi. Aho rero naho umuntu ari wese kugira ngo ashobe guhindura no kuraba ibyo ushobora kumugirira akamaro gusumba ibindi. Narya twumvise yuko amata ya soya ari kinyobwa kidasanzwe. Hari imbere uwundi muhinga bita Hippocrate, nawe ni umuhinga w'igicocoro akomeye cyane, ni umuhinga ari mu bantu batanguje ibijanye by'ubuvuzi. Nawe yaravuze amajambo akomeye ahambaye, avuga ati ingaburo zawe zari zikwiye kubera umuti, kandi n'umuti wari ukwiye kuba ibifungwa cyangwa se ingaburo yawe. Ngo que ton aliment soit ta médecine et que ta médecine soit ton aliment. Iyo rero kenshi dufungura neza bigira ubwaku ku magara meza dufise. Iyo kandi dufungura nabi bigira ubwaku ku magara mabi dufise. Naha turi kugira ngo duhitemwo iciza gusumba ikindi kugira ngo amagara yacu ashobore kumirirwa neza. Nkuko mbere n'abahinga n'abashakashatsi bakunze kuvyerekana ko amata y'inka atari meza, ariko amata ya soya avugwa ko ibyiza byinshi cyane. Ushobora gufata soya zawe zijya bagura ku isoko, izo soya ukazifata ukazitoraguramwo ibintu by'ibicafu cyangwa se ibintu bitari soya, ibiharage n'ibindi, ukabikuramwo hama ukazigosora. Umaze kuzigosora ugaca uzironga mu mazi yitwa kari meza agiye mu ibombo. Hama ushatse kuzikora mu buryo bwo kuzinika, uca uzinika mu mazi. Ufashe nk'ikiro cya soya ukakinika mu mazi. Umaze kuzinika mu mazi uca urinde zikamara nk'amasaha 12. Zimaze amasaha 12 uca uzikura muri ayo mazi. Hama ufise isekuru uzisekura cyangwa ufise akamashini uca ucisha mu kamashini ukazisya ku buryo zimera nka kujya kw'ibintu nyene by'ibirikide. Hama ugaca ufata agatambara kawe, nani majambo nkaho wafashe nk'ikiro, wafashe nka 5 litres, amalitiro 5 y'amazi, ugaca ucanga nko mwibase cyangwa isafuriya cyangwa ikindi kintu cyose wateguye, ugaca ucangana nayo mazi. Hama ugaca ufata agatambara kawe kameze nka niro, tisi aniro. Hama ugaca ufata ya soya yawe wasekura cyangwa se wasya imeze nka malikide. Hama ugaca ucicamwo bya bintu wasekura, ugaca ukanya buhoro buhoro ji yawe imanuka mu isafuriya cyangwa mu kintu wateguye. Icyo gihe rero ayo mata cyangwa se iyo ji yawe waronse ugaca wongera ukayiminina neza kugira ngo ntihabeho n'akantu nakamwe kasigaye muri ayo mata yawe. Hama ayo mata yawe uca uyatereka ku ziko mu isafuriya, ugacanira akabira. Icitonderwa nuko uri kurategura ayo mata
wirinda gusamara kuko iyo atangiye kuduza ifuro akenshi ashobora guca aseseka. Ni ukuvuga ngo atangiye kuduza ifuro, ni ukuvuga ngo ariko arabira ucubanza kuyaterura ugatereka hasi, hama akaba nk'ayabanza gusubira hasi, hama ugasubira ukasubiza ku ziko. Byiza kandi ugateka mu kintu gisa n'icagutse kugira ngo niyaduga aze kuronka aho aza guhemera. Hama ico gihe ucurindira ku buryo ataguma aduga, hajya aje kuduga ucuyareka agasha neza. Byiza uyateka nk'iminota 30 agasha neza kugira ngo ashobore gutakaza ibyo twokwita les facteurs anti-nutritifs cyangwa se anti-nutritionnels, les phytates. Ni ibintu biba biri muri soya na cyane cyane muri kajya gashishwa ka soya bitari byiza. Uzosanga kenshi iyo ukoresha amata ya soya atatezwe neza cyangwa se ubuyi bwa soya butateguwe neza, usanga harimo akantu kameze nk'ibiharage bibisi katameze neza. Ni byiza rero ko iyo utetse amata yawe ya soya ako kantu gapfa kagahera kugira ngo aya mata yawe ashobore kumera neza. Ibyo bintu bitari phytate biri muri soya, ni ukuvuga ngo biraza gushobora kubuza bya bintu byiza biri muri soya ni ukuvuga kwinjira mu maraso bikazibira. Byiza rero ni byiza ko uyateka agasha neza kugira ngo ibyo bintu bitari phytate bishe neza kugira ngo amata yawe akugirire akamaro neza. Ubundi buryo bugira kabiri, ushobora gufata soya zawe waronze neza, zijya waguze ku isoko ukazironga neza, hama ugaca uzanikiye, hama ukaronka uzanikiye muri antunga, ugaca uzijana ku mashini yawe zamaze kuma neza, ikazisya. Imaze kuzisya ukaronka ifu. Iyo fu yawe waronse niyo ucuza gukoramo ya mata ya soya. Dufate nk'ikiro cya soya nyene, urafata nk'ikiro cya soya cifu waronse, mugabo soya itakaranzwe mubyumve neza. Soya ntinda kuyikaranga, oya, ni yani wategura waronga neza ukanikira, hama ukajana ku mashini ugasekuza ku buryo uronka nk'ifu. Iyo fu yawe rero yironse uca ufata cya kiro cyawe cy'iyofu, ugaca ufata nk'amaritiro 5 y'amazi kwa kundi nyene, ugaca ufata yafu yawe ingana n'ikiro, ugaca uvanganya na yafu gatoba neza ku buryo bigira melange nziza bivangana neza. Hama ugaca ufata kagatambara kawe kwa kundi wagira izasubiza zisekuye neza wavanga n'amazi. Maze kuvanga rero ugaca ufata agatambara kawe ugaca ukanya buhoro buhoro wateze ikintu munsi kugira ngo yaji yawe cyangwa se amata yawe amininukiremwo. Hama amata yawe ugacumye ukayaminina neza. Maze kuyaminina neza, hama ugaca uyashyira mu isafuriya ukateka ku ziko cyangwa ikindi kintu cyose wateguye. Uyateka kwa kundi nyene, ni kuyateka atangiye kuduga uririnda yuko abira kugira ngo asese. Ukatereka hasi, hama ukongera ugasubizako kugira gushika naho ataragisubira kuduga. Hama ugacuyareka agasha neza, mu yandi majambo umuriro ucugabanya, akazarabira buhoro buhoro kugira ngo ntagire gute ntazigire. Ico gihe rero amata yawe ucuyareka agasha iminota 30 ariko arasha neza kugira ngo bya bintu bitare phytate cyangwa se les facteurs anti-nutritifs, anti-nutritionnels bishobore gupfa no kuvamwo muri amata yawe ya soya. Ibyo iyo bigumijemwo bisha gutera abana diare cyangwa se bigatera ingwa zo gucibwamwo, ingwa zitandukanye bita flatulence intestinale, ibintu bitari byiza, ugasanga umuntu atutumva inda n'ibindi. Ni byiza rero yuko amata ya soya yawe uyateka agasha neza cyane.